hariya kwe kugaruka nk'igihe cy'ugupfa cyongeye kigaruka kimare n'amezi n'atanu abantu muri ayo mezi atanu babe basafishije mu gihugu abafise bo bose bashaka kwiba igihugu bavemwo yobe ibintu twumva muri amamashini bakayica amarozi y'abantu bakamara igihe amahera atari ko arinjira biraje kumva atana abantu bakirenye imyaka nka 50 yo gufunga abantu bakamera amezi muri hobera atakintu kiko kirinjira muga abantu bari ko batembera turababona izo nizo mezi dukeneye abo bantu baze batanga simuze ngo baze bafate kuko nivyo ukunda ariko bafate nk'ababiri cyangwa nk'abatatu bakarorero ndasubire ko akaza shiti wankwanye mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukona cyane rimwe Rudende ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukona cyane rimwe Rudende imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino iperereza mu gateka kaze na muntu mu makungu ya kure mu ndero ndetse n'andi makuru yose bari karavugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwaramutse abana ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangere byusubira kubaha yambu mwanywanyi ba Isange TV mbonesha kure imwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabakengurukiye kandi ndabahaye kaze mu makuru yo kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Rusama 2025 na makuru menshi cyane na makuru azindutse avugwa. Ndabakengurukiye rero mwe mwese mudukurikira muri mu mihingo itandukanye. Ndabakengurukiye mwe mwese mudukurikira muri ngaha mu karere k'ibyega binini ndetse n'abari mu makungu ya kure mwe mwese ndabahaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri iki gitondo n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe ngaha mu Burundi hasubiye ko igihano c'urupfu birateye ubwoba abanyagihugu b'u Burundi ko ibintu bishobora kuzosubira kuba bibi ngaha mu Burundi. Ibi nta yindi mvo n'imvano ngo nuko amatungo y'igihugu abandanya kunyonorwa cyangwa se anyuruzwa. Kuri ubu rero hakaba hariko harasabwa ko itegeko ry'igihano c'urupfu cosubizwa ko ngaha mu Burundi. Ivyo biruko mu gihe abanyagihugu b'u Burundi bahanzwe n'ibibazo bitandukanye haba ikibazo c'igitoro, ikibazo co kunyuruza cyo kurya ibiturire ngaha mu Burundi ndetse n'indi bibazo bitandukanye bihanze abanyagihugu b'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe amatora yimirije ngaha mu Burundi haba y'abashinga amateka nkenguza amateka abakuru b'imitumba ndetse n'abajanama b'amakomine. Aye yose rero akaba yimirije muri umwaka wa 2025 mu kwezi kwa Ruheshi ndetse nayo umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027 kandi bibiruko mu gihe abatavuganwa n'umutegetsi bw'u Burundi na cyane abari hanze y'igihugu bariko barasaba ko nabo boshika mu gihugu cabo batahuka ndetse bagatanguza imyiyamamazo. Akarorero ni nka Godefroid Niyombare yamaze gusohora itangazo agabisha leta y'u Burundi ko ashaka ngo kuzokwitoza mu bibanza by'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe rero perezida w'u Burundi uri ku butegetsi uyu munsi ariwe Evariste Ndayishimiye avuga ko abo bose bagirizwa kuba ari abanzi b'u Burundi kandi ngo basize bagize uruhara muri coup d'etat yakozwe mu mwaka wa 2015 ubwo Pierre Nkurunziza ariwe yari ku burongozi bwa perezida w'u Burundi. Godefroid Niyombare yaravuzwe ko ari mu basize bagize uruhara muri coup d'etat yakozwe mu mwaka wa 2015 ndetse agaca ahunga igihugu. Kuri ubu rero amatwa dusumira nuko yamaze gusohora itangazo agabisha leta y'u Burundi ababarira ko mu minsi mikeyi azokwitoza mu bibanza by'umukuru w'igihugu kandi ngo arafise icizere ko amatora azoyatsinda. Abakurikiranira hafi ivy'urugamba ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cyane abahinga mu bya politike baravuga ko amatora yo mu Burundi ashobora kuzoba
nk'ayabaye ubwo abanyagihugu b'u Burundi biyamirizaga ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Murazi neza ivyashikiye abarundi biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, bamwe baranyurujwe, abandi baragandagurwa, abandi bajanwa mu mabohero. Ibi rero n'ubundi bavuga ko bishobora kuzokwaduka mu 2027 mu matora y'umukuru w'igihugu, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya bishikiriza. Gusa andi makuru aturuka mu begereye umukuru w'igihugu biraboneka ko adashobora kuzokwitoza mu kibanza c'amatora yimirije mu mwaka wa 2027 bivanye nuko ngo yoba yaramaze kubona ko hari benshi bamaze kumugambanira. Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'urwaruka ruhurikiye mu mugambi Peyaje yashikirije amajambo avuga ko ngo kuba baramujanye mu vyicaro vya politiki ngo ari ryo shavu ntangere, ndetse akavuga ko yataza kuba ari muri ayo mabanga yo kuba umukuru w'igihugu yakagombye kuba ari umugwizatunga akomeye. Atanga akarorero akavuga ko ngo kuba umukuru w'igihugu ari vyo bibi cane kurusha kuba umugwizatunga, na cane cane ko ngo yama atekereza ibibazo bihanze abanyagihugu ngo adashobora gutora agatotsi. Ivyo rero biri muri bimwe bituma abakurikirira hafi ivya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini babishingirako, bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije muri uyu mwaka wa 2027. Amakuru rero ariko araturuka mu kinyegero ndetse amatwa dusumira nuko Godefroid Niyombare ariwe ashobora kuzokwitoza ndetse ariwe azohava arongora Uburundi. Yandikiye itangazo rero agabisha Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko ashobora kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Mu yandi makuru kandi, inyishu ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuri Nestor Girukishaka arongoye umugambwe CNL ku kibazo yashikirije ngo cuko hari abarongoye intwaro mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD batipfuza ngo na gato ko hari uyundi mugambwe ukorera mu burere barongoye. Nestor Girukishaka yavuze ko ababirenze ko batotezwa bikomeye ngo bagakubitwa bakugarizwa mu ngo zabo ngo batinjiye mu mugambwe uri ku butegetsi bazokomorwa. Ibi yabivugiye mu birori byo gutanguza icesi imyiyamamazo y'amatora ya 2025 byariko birabera mu ntara ya Gitega kuri uyu wa 9 Rusama 2025. Naho mu Kayanza kuva mu mwaka wa 2015 imiryango ibiri gusa ngo nibo bamaze kwandikisha amatongo yabo muri komine ya Kayanza. Abatwa twasanze ku mitumba itandukanye yo muri komine Kayanza bavuga ko batandikisha amatongo yabo kuko ngo aho babaye bahatijwe na leta canke amadini. Abandi batwa twayaze kuri uyu wa 9 Rusama 2025 bo bavuga ko amatongo yabo ari matoya cane atakamaro ko kuyandikisha. Mu gisata ntunganya amatongo muri komine Kayanza bagira bati kuva mu mwaka wa 2015 imiryango ibiri gusa y'abatwa niyo yonyine yandikishije amatongo yabo. Ingaruka mbi nazo ngo zikaba ari amatati y'urutavanako kuko abo batwa ngo bashaka gusubira ku matongo yabo bagurishije kera. Ahandi naho abo basangwa butaka ntibatera imbere kuko ngo aho babaye batoharangurira imigambi y'iterambere kuko ngo barara ntibace ntibuca bicura kuko ngo umwanya wose bokurwa mu matongo batijwe ko ngo rwoba ari rubaye uruhombo hamwe ndetse boba ngo batanguye ibyo bikorwa byo kwiyungunganya. Mu biro ntunganyamatongo bahanura abo baterambere hamwe n'abandi bene gihugu kwandikisha amatongo yabo kuko ngo bigabanya
amatati kandi itongo ngo ryanditse rirasabirwa ko ingurane gutyo nyene yo akaba yaronka ayo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere. Reka rero tube tubashimiye kandi tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko kuri iyi murashikuru ya mukunda cane imwe rudende ya Isange TV.